Affaires et finances avec Christian Gulen Damama. No musi tumica iganiro cacu gica ku imisi yose mercredi 17h kuri BITV. Turi kumwe na Thierry Ndabigengesere, CEO chez Great at Vision, yavuye mu Burundi ariko yavuriwe mu bihugu byo hanze. No musi turi kumwe nawe kugira ngo tuganire ku vyerekeye investissement et financement de projets d'affaires. Donc ukuntu umuntu agwiza umutahe kugira atangura urudandazwa. Ego no musi turi kumwe nawe igituma nashatse ko tugira kuri no emission kandi nashatse Thierry nuko no homme d'affaires ari expérimenté kuri terrain kandi nuko donc naro nigeze kuronka commentaire ivuga ko donc turagomba gutangura ama entreprise mugabo tutubona financement hive no musi aza kutubwira aho ukuntu umuntu bivaye na experience yiwe n'ivyo yaciyemwo ukuntu umuntu ashira umutahe mu rudandazwa rwo aribwo rwose. Ego karibu Thierry. Murakoze cyane. Ego affaires et finance c'est ça l'émission. Murakoze cyane ko ntumera mu kiganiro cyane. Ubu nagomba ko le public abadiko batukurekana amenye wari we Thierry kandi ucubwira ko tubwira sur le fond de temps pensé kuri investissement et projet d'affaires. D'accord. Numvise byinshi wabivuze. C'est vrai nitwa Thierry Ndabigengesere kandi nkaba ndi Umurundi. Muri kino gihe umuntu arumva la fierté yo kwitwa Umurundi bivanye na byinshi biriko biraba mu gihugu, la réputation y'igihugu mu gihugu d'abord, igihugu hanze. Hama uno munsi ariko haraba umwuka wa patriotisme uri kuri developa mu Barundi benshi bariko baribagira les appartenances bahoramwo, que ce soit zamoko, bariko bagaruka sur l'aspect umurundi. Alors c'est très bien nakunze igihe uvuga uti no Murundi, c'est karakano karyoje cyane. Alors kiri naco tu l'as bien dit, j'ai évolué hanze, nagira ibakwe ryo kuba no gukorera mu bihugu bibiri vya mbere bitunze mu isi, les États-Unis et la Chine. Hama vyaramfashije gutahura izo aspects ibiri, investissement, finance, projet, comment est-ce que ivyo bihugu vyateye imbere. Et na cyane cyane Ubushinwa, kuko Ubushinwa uravye leur histoire usubiye inyuma imyaka 20, 30, 40, la Chine c'était comme l'Afrique aujourd'hui. D'accord. Hama bo baratahuye ko effectif yabo bwinshi bwabo bishobora kubaberamo bishobora kubungura, donc ubwinshi bakabibonamo nka avantage ntibabonemo nk'ikibazo. Hama baciye bafatira ngaho rero. Hama ego narahize cyane cyane mu Bushinwa, kuko mu Bushinwa ho namaze imyaka irenga 12 ariyo mba. Muri ubwo Bushinwa nyene niho naciye mpura n'umutambukanyi wanje w'umunyamerika kazi. Hama umwana wa mbere Imana iramuduha mu gihugu c'Ubushinwa nyene. Uwa kabiri niwe yavukiye muri Amerika. Bakunda gutwenga muhira iyo twicanye na madame, tuvuga ati umukobwa wacu wa mbere azava twitwarira kuko ntashobora kuba umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko siyo yavukiye. Mugabo mutoyi wiwe biciyemwo azoca afasha mushiki we. Urumva mutoyi we yavukiye muri Amerika. Ego rero urumva Thierry ni umwana w'umunyafrika, akaba yize cyane mu Bushinwa. Yarize ibintu bijanye n'ubutunzi mu Bushinwa, bijanye n'ama entreprise kujya mabivuze. Hama akaba ari n'umukuru wa Amerika, kugira niko no bivuga. Hama ubuzima bwanje rero buhagaze muri iyo migabane itatu. Eda navuga ko ari nine kuko ariho na Oceania nza gucishamo igituma ariyo Australie, nza kuvuga igituma nayo nyene irimo. Ego ngiriye ko ku kibazo rero mwambajije investissement et financement d'un projet, aho ndakuramo amamo atatu ari clé. Investissement, financement, projet. Ukuvuga iki akenshi muri contexte économique le mot investissement na le mot financement menga birasa, ariko différence ihari nuko l'investissement ariyo l'action d'investir. L'investissement kenshi usanga ari uburyo umuntu yarasanzwe yifitiye, nk'abandi baba bafise imishahara bavuga ati ngo mbafate amahera makenya muyo naronse muyo ninjije fate ndonke mu mutahe
shira mu kintu nzoza ndakora. Mu Burundi wacu birakunda kugaragara cyane ugasanga ahantu umuntu akora yifitiye akazi kamuhemba neza, arafise ingene yiyungunganya mu buzima bwiwe, arafise n'ayabika bita épargne, yibikira. Iyo yibikiye rero avuga ati aka kazi kumbure sinzokaguma mu myaka myinshi mugabo bishitse nkakavamo nzoca njahe. Abenshi rero bakunda kwiyumvira muri ubwo buryo acavuga ugasanga yiyuguriye akabotike mage ko ariko aragenda gukora canke yiyuguriye akamagazin canke hari utundi tukorwa ariko arakora mu mwanya akazi kaheza. Rero nkunda no kumviriza amajambo mukuru w'igihugu akunda kuvuga, nibaza yuko ari ay'ukuri cyane, avuga ko umushahara udatungisha, ahubwo nukwama wiyumvira ingene uyungunganya. Rero ndashaka kugakora ko ku kantu cyane kuko ivyo vyonyene kubishira mu ngiro bisaba umutwe, bisaba ubwenge, bisaba kubona kure aussi, kuko benshi bavuga ati ariho benshi baja ngaho bakavuga ati Imana yanyihereye nahembwe amara ni menshi, reka nirira ivyejo tuzomenyejo. Ugasanga ahitanye wa mushahara ayamaze nako akweze kutaranahera. Akenshi rero ugasanga abantu nk'abo usanga nta nama responsabilité menshi usanga banifitiye, kuko ufise responsabilité nk'iz'umuryango usanzwe uri nk'umupapa canke umumama canke umuntu ari mu muryango, ukacuguma wiyumvira gutyo hoho biba bigoye cyane. Magara nk'aba jeune usanga barajeje université, Imana irabahaye bararonsa akazi, umushahara mwinshi ugasanga bakaronsa mu ONG. Nakunda kubona bahurumbira bose umenga bakoze muri ONG batomboye kaba kabaye urumva Imana yajeje gucana inzira ego mu expert birakomeye, imishahara imwe iza $, indi mu marundi. Rero kacone ingene boss baryohewe. Kenshi benshi usanga batazi yuko ivyo bibashikiye ubu ico gihe bitazokwamuko. Ubwenge aca yiyumvira ingene yiyungunganya nayo mahera ariko araronka, ugasanga ariko yibeshaho ku buzima nyene busanzwe yaramenyere, ntiyaciye asarangwa agiye gupanga inzu ya menshi, haguze imiduga agize ngo kubera ko ahembwa menshi. Oya, ubwenge aca agenda adugana n'ubwenge bwiwe. Mwa avuga mu Giswahili ngo kukula kadiri ya mdomo wake, kuvuga inkoko ifungura ibigereranye n'umunwa wayo. Naganda ko duca interprete. Cyane gose. Urumva rero akenshi rero iyo bigezaho ndiko ndavugira cyane muri iki gihugu cacu turimo. Muri iki gihugu cacu turimo urabona yuko muri cadre y'abajene hari abajene bari conscient, hari n'abari inconscient. Abari inconscient nibo ndiko ndavuga ko babandi bavuga ati je namanihemberwa neza, d'ailleurs papa yararondeye ntaco bankeneye ko muhira, ayo ndonka ntigwanje n'ubundi barabimbwiye niyo tu vois. Abafise uko abibona, ageze nka ma weekend ni cupa abagenzi, weekend no gusorora no gusohoka, ugasanga ariko yiberaho ubuzima yiyumvira, kuko vyose ahanini uzosanga biva muri education umuntu yaciyemo. C'est-à-dire iyo n'irindi jambo rya gatatu nashaka kongera ko quand on parle ya investissement tukavuga na financement d'un projet, hariyo le quatrième yitwa education. Indero ideza kwiyakompanya kuri ayo mateme yose ndiko ndavuga, kuko uwinvestissa ufinansa muri iyo projet adafise education, ivyo byose ndiko ndavuga n'uvumenga ni ibintu bitumvikana. Nakubwiye kuri ba bantu bari conscient n'abandi bari inconscient. Uri conscient rero bigenza gute? Aravuga ati Imana irampaye no munsi, ibihe ntibizokwama bisa gutya, reka nige mu gihe bizoba bimeze nabi, uno munsi ndabigenza gute. Iyo dukunda kuyita muri logique ya entrepreneuriat tuyita noze la politique de Joseph. La politique de Joseph no muri Bible baramwibuka. Yarotoye indoto zo mu Farao, abereka ingene bizogenda. Imyaka indwi ya mbere hazoba umusesekara, imyaka indwi ikurikira hazoba ubugarago. Hama Farao amubaza ati none twobigenza gute? Amubwira ati mu munsi w'umusesekara muze mwepanye, muze mubike ibizoza gukora ca gihe c'ubugarago. Rero mu buzima bwacu kagire hamaho ubugaragwa n'igihe c'umusesekara. Igihe c'umusesekara kiza kugira kitwibuze yuko mu gihe c'ubugaragwa kizoza. Rero ni twebwe ya education navuga ati ni gute umuntu kwitegura mu gihe c'umusesekara, kwiyumvira igihe c'ubugarago. C'est ça aho bigarukiye. Alors l'investissement rero ngarutse neza. Investissement c'est cette action d'investir
uwinvestissa n'uwamaze kwegeranya dukenya yashize iruhande. L'investissement c'est beaucoup plus le placement de fonds dans un projet kugira wirende beaucoup plus riche wowe nk'umuntu canke entreprise bikoreye. C'est vrai. Tandis que le financement ce sont des fonds qui existent zishobora kuba soit mu mabanke canke mu zindi entreprise mu organisme atandukanye hama tu présentes un projet et le financement igahura na projet watanze hama uyiguhaye des fois des financements ziri sous forme ya crédit canke ikaba nk'i forme ya kuguha kukwaccompagner subvention kuguherekeza. Alors muri uwo mwanya rero hariho ikintu gitandukanye kuri investissement na financement muri iyo forme. L'investissement nahagaze cyane kuri aspect aho ari fonds propre ziwawe wiyegeranyirije urumva nta pressure ihari kandi benshi mu Barundi nasanze bose bari muri iyo category. Baratinya gufata amahera ya banki, baratinya gufata ingurane kuko ingurane iragusaba ku hypothèque ari ikintu cutanga de valeur ingana n'amahera urasaba okazu vyanse kuriha bazoca bacikorako. Abarundi benshi amajorité barabitinya ivyo bintu bavuga ati oya la majorité bo hagati naruhiye parcelle nawe nanga rero akaca hitamwo kwiyungunganya uko ashoboye mu kurondera utwe duke azogenda ashira muri ya business ya affaire ashaka kugira. Alors kuri ico ca kabiri rero financement nayo ifata nk'ubu financement muri forme ya credit ifata abantu bavuga ati okay reka je vais ndizera cyane ivyo niyumviriye ndizera cyane mon projet bizokunda bizocamwo reka fungi pepu ngene ndayasabe ego ndafata risque ngene hama muri yo forme rero ça se voit. Nous voyons les projets zishobora kuvuka muri ama forme abiri. C'est vrai muri ama forme abiri niyo nibaza ko duhagarara ko cyane kuko il faut ko dufata les formes zijanye neza na réalité y'igihugu turimo. Ego kuko turafisa ama défi menshi muri sens ya accès au financement bivanye na n'icuri n'icukora n'ingene wa convince ton création yaguha. Urumva la banque yo idandaza amafaranga. La banque si ibintu nta kigongwe si bénévolat si oya nta kigongwe donc uraba convaincre nabo bakaca baguha bivanye n'ama conditions aborohera. Umaze kuba convaincre nabo baca baguha ama conditions ati kugira yo bikoreke ibi turabikora gutya n'inyungu hejuru ukaziba. Hama kuri partie financement naho kuri investissement hajya ahanini c'est très important gusurinya yuko les investissements buriya nizo zituma les petites entreprises zivuka. Kuko les petites entreprises ntizivuka ku ngurane kuko nawe wayitanguye aba ariko aripima ariko ari yegeranya. Alors uwiyegeranya rero ntashoka genda gufata ideni ry'abandi ntashoka yiruka ngaho ahubwo avuga ati ni gikino ukora nyabona kugira ndo nk'udufaranga shira muri ibi nkore. Kwasanga benshi ubwenge ico biyumviriye ni giki bati comme atamahera mfise nkabashoboye ibi reka nje kwa naka nsaba akazi agenda gusaba akazi ku mushahara bamuha ariko yiyumvira cake ndazoshikako atanguye kuronka amahera. Uyo rero niwe wundi nakubwiye ari conscient afise ubwenge kuko amahera yose amushikira aba yamaze kumenya igikorwa azokora mu myaka iri imbere. Avuga ati no munsi ku kwezi kwa mbere umwaka wa mbere ndakora neza ibi bikorwa. Wa kabiri mugangeze ku wa gatatu ngeze ku wa kana nzo namaze kwegeranya yangana gutya ajanye nayajyana rinkene kugira ntangure umugambi. Donc icuri kuvuga muri uwo mwanya nuko la urufunguruzo hanini muri investissement bihagaze kuri education. Kuri education ndivyo nako ndavuga kuko si l'on n'est pas éduqué à l'investissement nama yera dushikire ntumenye ico tuyakoze. Niyo cyo gituma ninje mu kabari ndayamara yose kuko ejo hanje ntaco ndiko ndahabonayo kandi nibaza ko ejo hazosa n'uno munsi. Hari abantu biyumvira gutya babona ko umenge ejo hazosa n'uno munsi ivyo naronse no munsi neje nzobironka nzokoma ndabironka ko mfise contrat y'umwaka mfise ikihe kibazo umwaka wanje uri garanti. Ukaca wibuka la politique de Joseph navuze uyo rero ntarimo kuko kuri politique iyo uri umuntu yumvira nka Joseph Rangene bigenza uravuga uti no harashobora gutera epidemie pandemie coronavirus ituma ejo mu gitondo batubwira ati nta kazi gahari ijya kugusinya contrat ce n'est pas une garantie ko iyo mwanya uwo iyo contrat uzoheza
hariho ama clause ama force majeure atuma les contrats zihinduka urumva rero tugarutse kuri iyo point niho ndiko ndashaka gusurinya ikintu ca education nibaza yuko aba jeunes surtout b'abarundi bakwiye gufatira ko cyane